amahoro y'Imana yongera kuri mwebwe. Turabahaye akeye namwe iyo biva naho muherereye. Nuko mwadusavye ko twoganira kubijanye n'ikigira 10 inkomoko yaco kubitangwa abagitanga. Rero gadutangurane n'intangamarara yuko tuzokomereza igice ca mbere aho dutanga intangamarara ahubwo reka tugire igice ca mbere. Ikigira 10 niki aha hariho amayobera ku bantu benshi bagiye bitiranya ibintu, abandi nabo bakiye inyigisho ariko ntibasesangura impwemu y'ikuzitanga. Turavyemererwa n'ivyanditswe, tukavyemererwa n'umwami wacu, tukavyemererwa gusesa. Kanatsinda Yohana aravuga ati bakundwa musese impwemu kugira ngo mumenye impwemu ziko ziravuga zarizo. Ikindi kintu nabonye kinini cyane mu madini, ingabire zose umengo sindabi hagati na hagati, umenga ingabire zose zirakora ukuyemo ingabire yo gusesa, ingabire yo gusuzuma. Ibyo babwiwe byose, ibyo babigishijwe byose bashaka bavyakira uko nyene. Rero twebwe turahagurutse mu nzira yo kwibutsa abizera, abana b'ubwami, abasomyi b'ivyanditswe vyera, bakunzi b'igitabo cyacu cya Bibiliya n'ibindi bitabo bihuye naco, yuko dukwiye kubibutsa. Kuko intumwa Paul yabwiye Timoteyo ati nimwibutsa ivyo bene data uzoba umukozi mwiza umwiziriko. Rero kubibutsa kwacu ni inshingano zacu, uretse nuko tubisoma muri ico cete intumwa Paul yabwiye Timoteyo, ariko ni inshingano zacu twahawe n'umwami yo kwibutsa abantu. Iyo tuko turabibutsa ujanye n'inyigisho nyinshi twagiye tubaganiriza ko cyane twigishanya, wamengo nihishurirwa rishasha tuzanye, kuko umengo bimwe ntaho birumvikana. Ariko si hishurirwa rishasha tuzanye, ni hishurirwa ry'abizera mbere batwitangiye imbere, ahubwo twari turabibutsa ko ahubwo twahushize inzira tugaruke mu nzira. Rero kuri iki bijanye n'igira 10 tubona bwa mbere tugisoma mu gitabo cy'Itanguriro cyanditswe na Mose mu gice 14 ku murongo wa 200 tubona bwa mbere Aburahamu atanga ikigira 10. Ikigira 10 rero cyari ku minyago, ku byo yaronse yambuye canke kubyo yanyaze ahegeje kwica abansi. Si kubyo yarimye, si kubyo yashoboye gukura mu busho bwiwe, eka si kubyo Imana yamubwiye atange, eka byamuvuye muri we, mu byumviro byiwe, mu mutima wiwe, atanga ikigira 10. Bwa mbere tukibonaho abusha amafaranga. Abantu bakunda kuvuga ibigira 10 aho muri hagabire sa amafaranga, numvise yuko ari ibintu. Twisuye ikindi cyanditswe kiri mu gitabo cy'Abalewi igice cya 27 ku murongo wa 30. Bavuga ngo muvyeze mu gihugu byaba ibyo mu ndimiro canke ivyamye ku biti, ikigira 10 cy'ivyo byose ni cyanjye jewe uhoraho, ni kera cyanjye. Naho murumva ko ata mafaranga arimo. Aha rero mwumva ko ari Imana ibivuze. Bwa mbere twashoboye gutahura yuko kitaje kizaranye ku Mana,
bwa mbere cyatanzwe n'umuntu, apana mu byo yarimye, apana mu byo yejeje, apana mu byo yashoboye korora. Oya, aha naho turabyumva Imana ibahaye umuco uburyo bazotanga ikiracumi, nta mafaranga arimo. Ikintu cya mbere niba dutahura aha n'ibintu bibiri: bwa mbere bivuye ku Mana, bwa kabiri bivuye ku Mana ariko si amafaranga. Aha turatahurana, tuzogenda dutanga umuco mu rukurikirane nk'uko navuze. Iki ni cyo cya mbere. Kigira kabiri, twamaze kubona mu ncamake ko ikigiracumi atari amafaranga. Ni kuvuga ngo abazana ikintu kijyanye n'amafaranga ni abanyabinyoma n'abangushi. Nta kintu na kimwe bafatiye ko mu byanditswe kuzana amafaranga. Aha tubanje kubanza kwerekana mu matanguriro y'ibintu iyo cyaje kiva. Tugiye ku ntambwe igira kabiri rero. Ninde turajya ku ntambwe igira kabiri. Mwene data turi kumwe avuga ati tubanze kwanza duhagararaho abanze kwanza yumukaniye. Nuko bavukanyi, ubuntu n'amahoro bibandanye biba kuri mwebwe. Nasa n'umuntu nshaka kudugira nyine umuvukanyi yarahejeje kuvugira, nanjye ntango ikindi cyanditswe kiri ngaha nyene gusubira mu byagezwe 14, duhere ku murongo wa 27 22. Nashatse gusa nshigikira ahantu avuga yuko bitigeze biva mu bintu ku mafaranga, ikigiracumi kitigeze kiba amafaranga. Twisunge na cyanzo kiri mu gusubira mu byagezwe 14:22, haravuga ngo ntimuze mubure gutanga ikigiracumi cyo mu byo mwejeje ku mbuto mwateye, uko imirima yanyu izokwera, uko umwaka utashe. Ikigiracumi cy'amasaka yanyu n'icya vino yanyu n'ic'amavuta ya elayo yanyu n'ibyo buriza n'ibindi. Nta mafaranga mwumva hayigeze ajaho. Oya, nicyo gituma umuvukanyi ahejeje kuvuga ati ibyo ari byo byose nta cyanditse dufise kibemerera kuvuga yuko botangisha amafaranga, kuko ntacyo tubona mu byanditswe byera. Ariko urumva havugwa mu byeze. Ego na Yesu yaragerageje kukivuga ko muri ko murasoma ino muri Matayo 23, ariko aravuga abwira abafarisayo, ababwira ngo yabita ko ari indyarya. Mugabo 23 aravuga ngo muzobura ibara mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo, mwandyarya mutanga ikigiracumi cy'imbwija na anisi na kumino, ariko mwaretse ibihambaye byo mu mabwirizwa, gukiza ibereye n'ibindi. Ariko murumva haravuze ngo ikigiracumi cy'imbwija na anisi na kumino. Sinzi yuki aya mazina ari ay'amafaranga, ko kumino mu Burundi ntazonzi. Mugabo Petero ari abantu bo bitora, ariko yahereye ku mbwija. Imbwija iwacu zirahari. Nundi muntu nigeze kumva avuga ngo ni ibintu by'ibogaboga biri hiyo mu bindi bihugu, yonye muri Isirayeli. Urumva ko wenyine arashitse ko ntiyigeze avuga amafaranga. Yabwiye ngo mutangishe imbwija, ibigiracumi by'imbwija na anisi na kumino. Ego bavukanye. Naha umuvuganye ariko aravuga ati nukuri turakwiye kugira ingabire nziza yo gusesa. Nk'ubu unye nk'ibi ntituba tubigaruka ko cyane. Ariko kubaho neza, ahubwo tukaca dufashanya, ibibazo bikaba bike. Ibibazo bikaba bike kabisa. Ego
ikigira 10 bavukanye mudufashe twese hamwe tuje hamwe dusese nta hantu naho mekigeze kiba amafaranga bacabandanye nk'uko umuvukanye ariko avuga ati ni intangamarara biga na mwebwe tuba dukeneye ko na mwebwe muzana ivyanditswe ego muzana ivyanditswe nuko bavukanye nari nshatse kwagura gato nanje nongere ikico cy'ubwaco ni Yesu ubwiwe ativugiye ni kigira 10 cimbwija nani sinakumino byari ibintu barima ego naho bavukanye tubandanye gutahurira hamwe. Urakoze kicanditswe cyo ubutumwa bwiza nko bwanditswe na Matayo yazanye narinzi ko cyo ndakigarukako cyo no kunganira kuri cyo umumva ko batanga ibigira 10 bibirimano ariko ngibuke ko amafaranga yarahari yarakora ariko ntadondwamo amafaranga kwigira 10 y'amafaranga cyabye rero ku ntambwe ya kabiri ivuga ngo ninde yagitanga iki ni ikintu cyangombwa cyane abantu bakwiye kumenya ninde yagitanga. Twabonye bwa mbere ugitanze ko ari Aburahamu, twabonye bwa kabiri mu gitabo cy'Abalewi yuko Imana yabwiye Abisirayeli bagitange. Mwibuke intumwa Paulo isobanura ku bintu bijanye n'ihanga rya Isirayeli. Igihe cyose Imana yabwira Abisirayeli ahandi mahanga ntiyabiharugwamwo namba, ni kuvuga bibigira 10 bibwirwa Abisirayeli gusa, nta munyamahanga abibazwamo. Kandi sibigira 10 gusa, ahubwo harimwo ibindi byose by'amategeko. Ivyo turashobora kubisoma mu gitabo Intumwa Paulo yandikiye Abanyefeso igice cya 2 ku murongo wa 11 ngo mwibuke yuko bwa mbere mwebwe abanyamahanga ku rukoba, mwebwe mucitwa abatakebwe nabo bitwa abakebwe n'intoke ku mubiri, yuko icyo gihe mwari mutandukanye na Kristo, muri n'itandukaniro n'ihanga rya Isirayeli, muri injabuka ku masezerano y'ibyasezeranywe atacu mwizigiye kuizoba, mwari mwisi mutagira Imana rurema. Ariko noneho kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Amen. Ubu umutwe w'amajambo avuga ngo amacakubiri y'amoko avugwaho n'umusaraba. Birumvikana rero yuko twebwe tucitwa abakebwe ku ntoki, twari dutandukanye n'ihanga rya Isirayeli, ataco twari twizigiye ko ku masezerano twari indabuka, twari abanyamahanga. Bisigura iby'Imana yasezerana n'Abisirayeli ko bo bokora bakaroranirwa, twebwe ibyo ntivyaduharugwako. Nanone gushika Kristo aje twabiharuwe ko byaba byiza cyangwa ibibi, kuri twari njyaho ku masezerano twari mwisi duharugwa yuko tutagira Imana rurema, turi ngaho gusa ibindi ko novuga. Ariko birumvikana umuntu atagira Imana rurema ari ngaho gusa, sinubishusho y'icyo kintu cyangwa y'uwo muntu. Ariko noneho kugira ngo twebwe tube mu masezerano nuko Kristo yakiye ajya ku musaraba, twebwe bari kureca twigizwa hafi n'Abisirayeli ubwabo nabo bacabaza ku musaraba. Ayo macakubiri rero adutandukanya, ataja kuri akuraho icyo gihome, akuraho icyo kibazo cyari gihari, hanyuma cyaduharugwa nk'ihanga rimwe ryera. Noneho twese ubu duharugwa ibivugwa kuri Kristo, biduharugwa ibivugwa mu masezerano y'Abisirayeli. Aha niba ari umuntu yashoboye kuhumva azoshobore kutwunganira, aha niba ari umuntu ashobora kugira ikibazo azo kibaze muri commentaire. Ninde atanga ikigira 10?
n'umuryango wa Isirayeli n'Abisirayeli bagihande bagiha Abalewi. Icyo nicyo tugomba gushikaza. Twatoye yuko nyindagitanga n'imiryango ya Isirayeli, umunyamahanga ntarimwe. Iyo tuvuga umunyamahanga nimutahure yuko ni umuryango wose utari mu Isirayeli. Ikira gatatu bagihande bagiha Abalewi. Nibaza yuko ibi vyanditswe muza kubyitondera mu bisome neza, biratanga umuco yuko twatoye uritanga nta murundi arimwo, nta mugongoma arimwo, nta wundi munyamahanga arimwo. Aho twatoye yuko utanga ico gira 10 ari umwisirayeli, atari umuntu n'umwe aharugwa muri Kristo. No, kuko uharuwe muri Kristo ntibyageze ubutandukanye nabyo, kuko wewe wigizwa hafi n'amaraso ya Kristo ku musaraba. Reka rero mbere yuko tutaratandukira kubagihabwa, tubanze kwanza hamwe data nawe yunganire kuri iki kibazo cy'abagitanga. Ego umuvukanye ratanze umuco. Si kure nshaka kuja, ahubwo nshaka icyanditswe ishingira intahi byavuze. Tuca dusoma guharura 18 duhere kuri 21. Ego niho havuga ngo 18:21 haravuga ngo Abalewi ehe mbahaye ibigira 10 byose Abisirayeli batanga kuba ari byo biba ishamvu yabo, ndabibahaye kw'impembo y'ibikorwa bakora byo mwihema ry'ibonaniro. Hanyuma tuja twisunga n'ikindi cyanditswe kibandanya, tuce twimukira kuri 22. 22 aha nyene 18:24 tavuga ngo kubw'ibigira 10 Abisirayeli bazotanga ko amashikanwa bangereye jewe Uhoraho mbihaye Abalewi kuba ari byo biba ishamvu yabo. Nico gitumye mbabarira yuko atashamvu bazogira mu Bisirayeli. Ego nshatse gutanga ivyanditswe bishingira intahe bishigikira ibinyu umuvukanye asobanuye. Ego mubandanye namwe mugira ubushakashatsi bikabandanye. Nari nshatse gutanga ivyanditswe bibishingira intahe. Urakoze, uhejeje gutanga icyanditswe gishingira intahe yuko Abisirayeli ari bo batanga ibigira 10. Nta munyamahanga arimwo, kandi nashoboye gutanga umuco yuko abanyamahanga tutari mu by'amasezerano y'Imana na Isirayeli. Oya, tuza guharurwa mu by'amasezerano kuri Kristo. Aha n'utari jewe n'abandi bose bagiye bahishurirwa ibi barabizi neza yuko twebwe tubiharurwamwo mu bikorwa cy'Imana, tubiharurwa guhera kuri Kristo. Ahandi ho turi mu isi tagira Imana rurema. Cyanditswe cyatanze umuco kiri mu butumwa bwiza ngo bwanditse na Paul mu gitabo cya Efeso igice 2. Reka rero dutandukire ibande bagihabwa. Ihabwa Abalewi. Nibaza yuko uyu murongo ugiye gutanga werekanye ko gihabwa Abalewi, n'Abisirayeli bagitanga kagiha Abalewi. Abalewi ni bande? Aha rero nagomba ngo abantu basobanukirwe Abalewi ni bande. Abalewi ni umuryango umwe mu bana ba Yakobo. Imana idufashe abantu mwumve aho bagiye babacanga. Reka dusome mu gitabo cyandikiwe Abaheburayo igice 7 ku murongo w'7. Ariko ntawuhakana yuko worosha dahezagirwa n'umurengeye, kandi muri twebwe abantu bapfa nibo bahabwa igira 10. Ako muri ya majambo yandi cyahawe ubushinga intahe ko ariho. Kandi twoshobora kuvuga yuko Lewi umwe ahabwa ikigira 10 nawe yari yaragitanze muri Aburahamu.
nawe yari yaragitanze muri Aburahamu kuko yari akiri mu rura rwa sekuruza hamwe Melikisedeki yamusanganira. Aha rero ndaguma ngo abantu batahure uhabwa ikigira cumi ni Lewi, n'umuryango w'Abalewi. Nta wundi mu muryango wemerewe guhabwa ikigira cumi. Uyu nawo wari umuryango ujejwe igikorwa cyo mu ngoro ya Salomo canke cyo mu ihema ry'ibonaniro ingoro itarabaho. Aha nibaza yuko mwese musobanukiwe. Reka dukomeze ku murongo wa 11 muri iki gice nyene c'indwi cy'igitabo cyandikwa Abaheburayo. Ngo none yaba gutunganywa rwose kwazanye n'ubuherezi bw'Abalewi, kuko ku ngoma yabwo ariho ubwo bwoko bwahawe ibyagezwe. Ku ngoma yabwo niho ubwo bwoko bwahawe ibyagezwe. Niki cyatumye bigikwiye ko haboneka uwundi muherezi wo mu buryo bwa Melikisedeki atavugwa mu buryo bwa Aroni? Iyo ubuherezi buhindutse, ibyagezwe ntibibura guhinduka navyo. Aha naguma ko mutahuwe ku ngoma yabwo, ingoma yabwo yaraheze. Ubu turi ku ngoma ya Kristo. Ni kuvuga bwa buherezi bwarahindutse, busubirijwe n'ubuherezi bwa Yesu Kristo, kubera ko abantu bapfa n'ubahabwira cyo. Ariko ubu ubuherezi bwarahindutse busubirizwa n'ubuherezi bwa Yesu Kristo. Ubwo nabwo ntibuzohinduka kuko n'umuherezi ibihe bidashira. Ni kuvuga yuko ubuherezi buhindutse, ibyageze bitabura guhinduka nabyo. Nico gituma kuri Kristo adakomoka mu muryango wa Lewi, ko ntavugwa mu by'ubwoko bwa Aroni. Oya, rero Kristo umuherezi mukuru nta hantu na hamwe yatanze ikigira cumi, nta na hamwe yacakiriye, nta na hamwe yakigishije. No kiya cyanditswe muri data yashoboye gutanga kiri muri Matayo 23 ku murongo wa 23, ni ariko aravyigisha, yariko arababwira ngo mwebwe mutanga ikigira cumi kimbwija nanditse na kumino, ngo ariko mwaretse ibihambaye byo mu mabwirizo. Yariko arabereka yuko hari ivyo bakora baretse ibihambaye. Rero mu madini ngigwe ko nanga makenga n'ubwoba bwinshi n'akabonge n'umubabaro byose bikoranye. Mu madini barafise uburyo utanga ikigira cumi uwo muntu wabo ukuri kose, n'ivyo ukora byose, uwiwe uwari we wese, umusuma, umwicanyi, umusambanya, icuri cyose, utanze ikigira cumi kuri bo ivyo nibihambaye. Urumva ishusho bafise mu madini niyo shusho y'Abafarisayo bakigagiye. Hari ivyo babona ko ari bihambaye, ariko ku Mana ibona yuko ibihambaye babishize ku ruhande, ariko gukizibereye n'ibindi, nk'uko mwidata bivuze kujya murongo wa 23 wa Matayo. Rero bavukanye kugira ngo bisobanuke mu bantu agira umuco, bisaba kubihagurukira mwese aho muherereye, mukagerageza gusoma ivyanditswe, mukagerageza gucukumbura, mukagerageza gusesa impemu zivuga. Mukagira icyo mushobora gutunganira canke kugira commentaire, murashobora kushira munsi, kuko navuze ngo ni intango tuzokomereza aha kugira ngo mushobore gutahura cyane.